Ngibi ibihugu 9 bitunze ikibombe Ruhonyanganda c'ubumara. Ibihugu 9 byose hamwe nivyo bizi ko bitunze ibigwanisho vya nucleaire. Igihe haduka intambara hagati ya Israel na Irani inyuma y'igitero ico gihugu c'abayahudi cakoze kuri Tehran, hace havyuka ibibazo vyinshi kubijanye n'ibigwanisho Ruhonyanganda vy'ubumara kw'isi. Sangwa ikaze, jewe ni Rubamba nkuko vyama. Icuka kibi kirangwa hagati y'ibi bihugu bibiri giteje umutima uhagaze isi yose. Nubwo Donald Trump yatangaje ko habaye amasezerano yo guhagarika intambara hagati yavyo. Kuva mu myaka iheze, Irani ibandanya yikekwa ko iriko irayungurura ubutare bwa uranium mu ntumbero yo guhingura ibigwanisho vya nucleaire. Ivyo ibandanya yamirira kure, ikavuga ko umugambi wayo wo gutunganya uranium ufise intumbero ya gisivili nk'ibijanye n'umuyaga nkuba, ubuvuzi n'uburimyi nkuko bivugwa n'abategetsi b'iki gihugu. Mu gutera Irani kwa 13 ruheshi, Israel yitwaza ko Irani iriko ihingura ibigwanisho vya nucleaire. Nayo kuvyerekeye ko Israel ifatwa nk'igihugu kigira 9 gitunze ikibombe Ruhonyanganda c'ubumara, ntiravyemeza canke ngo ibihakane. Kuwa kabiri mu kakaro, umukuru w'igihugu ca Iran yateye igikumu kwitegeko rihagarika ugufashanya hagati y'iki gihugu n'ishami rya ONU rijejwe kugenzura ibikorwa vya nucleaire ari ryo IAEA inyuma y'ico gitero ca Israel na Amerika ku bigo vyacu vya nucleaire. Israel na Amerika vyome bivuga ko ibi bitero vyari nkenerwa mu ntumbero yo kubuza Iran guhingura ikigwanisho ca nucleaire. Gushika ubu urugero rw'ukungene ibi bigo vyoba vyarononekaye ntirushobora kumenyekana. Ati John Earth aruka gutangaza ko Israel atakintu na kimwe irigere shikiriza ku mugaragaro. Ibihugu 5 nivyo vyari bizi ko bitunze ikibombe ca nucleaire, ibi navyo bikaba vyarateye igikumu ku masezerano yo guhagarika ikwirakwira ry'ibigwanisho Ruhonyanganda vy'ubumara. Amasezerano azwi ko yatanguye gushigwa mu ngiro mu mwaka w'igihumbi kimwe 1970 kandi yatewe ko igikumu n'ibihugu 190. Korea ya ruguru, kimwe muri ibi bihugu vyateye igikumu kuri aya masezerano, carivumbuye ku mugaragaro mu mwaka wa 2003, ubu kikaba kizwi ko naco gitunze ikigwanisho rutikiza abantu. Uretse Israel idatangaza ku mugaragara ko nayo igitunze, hari ibindi bibiri vyatangaje ku mugaragaro ko bitunze ibi bigwanisho. Inyuma y'imyaka 80, inyuma yaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziturikije ikibombe ca mbere ca nucleaire, kuri uno munsi ibihugu 9 nivyo bizwi ko bibitunze, nubwo habaye utwigo two guhagarika ihingurwa canke ikwirakwizwa ryavyo. Ngibi rero ibihugu bitunze ku mugaragaro ikibombe nucleaire: Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya, Ubwongereza, Ubushinwa, Ubufaransa, nivyo bihugu vyatanguye kumenyesha ku mugaragaro ko bitunze ikigwanisho Ruhonyanganda c'ubumara. Igihe haba ibiganiro vyashitse ku masezerano yo kuzibira ikwirakwira ry'ibi bigwanisho, ibi bihugu 5 nivyo vyari bitunze ibi bigwanisho Ruhonyanganda vy'ubumara. Intego yari iyo kubuza ko hoba ibindi bihugu vyo hava bibihingura, ahubwo bigahimiriza ko ibikorwa vya nucleaire vyorangurwa mu mugambi w'amahoro. Ariko hahavuye hiyongera ko Ubuhindi, Pakistan, Israel na Korea ya ruguru, nubwo Israel itarabitangaza ku mugaragaro. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero, Leta Zunze Ubumwe za Amerika nico gihugu ca mbere catanguye guhingura ikigwanisho Ruhonyanganda c'ubumara, kandi nico gihugu conyene kimaze gukoresha iki kigwanisho mu gihe c'intambara, aho catera ibibombe vya nucleaire ku bisagara vya Hiroshima kuwa 6 Myandagaro mu mwaka wa 1945 na Nagasaki kuwa 9 Myandagaro mu mwaka wa 1945 mu Buyapani, muri cagiye c'intambara ya kabiri y'isi yose. Ibibombe vyaciye bituma Ubuyapani bumanika amaboko. Ibi bibombe vyahitanye abantu baharugwa hagati ya 150 n'amajana 226 mu kanya isasi, kandi benshi bari abasivili. Ni muri ico gihe nyene c'intambara ya kabiri y'isi yose, Amerika yatanguje umugambi wa nucleaire mu mwaka wa 1941. Hagati y'1945 n'1990, Amerika iri kumwe n'ibi bihugu bizwi ku mugaragaro ko bitunze ibigwanisho vya nucleaire ibirenga 70,000 biramaze guhingurwa mu bwoko burenga 65 butandukanye ubwavyo. Kwa 16 mu kakaro umwaka wa 1945 niho Amerika yagerageza ikibombe cayo ca mbere mu kugwanya mu gikorwa cataziriwe Trinity. Ariko mu ntumbero yo gukurikiza aya masezerano yo kuzibira
ikwirakwira ry'ibigwanisho vya nucleaire, Amerika yaragabanije cane ibigwanisho vyayo. Laboratoire y'igihugu yahitwa Oak Ridge hamwe n'ikigo cy'igihugu ca Y12 kijejwe umutekano i Oak Ridge mu ntara ya Tennessee hamwe n'ikibanza cigerageza ry'ibi bigwanisho ca Nevada hafi ya Las Vegas ni bimwe mu bigo bizwi ko bihingura ibigwanisho vya nucleaire muri ico gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nkuko bivugwa n'ishami ry'abahinga ba Amerika Federation of American Scientists arico FAS, mu bibombe 1200 vya nucleaire bitunzwe n'ibi bihugu 9 kw'isi, gushika ubu 90% biri mu minwe ya Amerika ndetse n'Uburusiya. Ku mwanya wa kabiri haza Uburusiya. Icahoze citwa Republika Zunze Ubumwe z'Abasovieti arico URSS nico cabaye igihugu kigira kabiri cahinguye ikigwanisho Ruhonyanganda c'ubumara. N'umugambi catanguje mu mwaka w'1993 maze gihingura ibigwanisho mu mugambi waco wo guhangana na Amerika. Igihe URSS isenyuka mu mpera z'umwaka w'1991, Uburusiya nibwo bwaciye bwiyegurira ibi bigwanisho vy'Abasovieti. Mu mwaka wa 2010 bwari bufise ibishika 2600. FAS ikavuga ko ibi vyatuma aribwo bwitwa ko butunze ibigwanisho vya nucleaire vyinshi kw'isi. Nkuko biri mu biharuro vya FAS, Uburusiya nibwo busumvya ibindi bihugu vyose mu bijanye n'ibibombe vya nucleaire, ngo butunze hafi y'5580. Ni ukuvuga ibice 47% vy'ibibombe vyose vya nucleaire kw'isi. Ibiharuro vyerekana ko 1710 vyoba biryamiye amajanja, ni ukuvuga vyiteguriye gukoreshwa mu gihe Amerika ifise 1670 yiteguye kurekura umwanya ari wo wose. Rero ibi bihugu rutura bibiri bifise inguvu zo gushobora gusamburana. Bitunze ibibombe Ruhonyanganda vy'ubumara bisumba kure niyo ibitunzwe n'ivyo bindi indwi bifise ibigwanisho vya nucleaire, nubwo atakintu na kimwe cerekana ko Uburusiya bwoba buriko buratsimbataza cane ububiko bwabwo bwa nucleaire nkuko FAS ibivuga. Iragabisha ko muri kazoza bishoboka. Ku mwanya wa gatatu hari Ubwongereza. Ubwongereza ngo ni kimwe muri ibi bihugu bitanu vyatanguye kumenyekana ko bitunze ibigwanisho Ruhonyanganda vy'ubumara. Ibi bigwanisho vyabwo biri mu burengero bwa Ecosse mu kigo c'igisirikare kigwanira mu mazi cahitwa Clyde. Biri kandi mu kindi kigo c'igisirikare kigwanira mu mazi cahitwa Farsan mu buraruko bw'igihugu. Ibi bibombe birabitswe kandi ngo bikabungabungirwa ku bubiko bw'ibigwanisho bw'igisirikare kigwanira mu mazi arico Royal Naval cahitwa Coulport. Nubwo uno mugambi wa nucleaire w'Ubwongereza ugenzurwa nabwo nyene ni umugambi bukorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nkuko bivugwa na FAS. Iki kigo congerako kandi ko Ubwongereza butunze ibibombe 150 vya nucleaire nkuko biri mu biharuro vyasohotse mu mwaka wa 2023. Ubufaransa buza ku mwanya wa 4. Urunani ruzwi nka isekeza mpuzamakungu ryo gutuza ibigwanisho Ruhonyanganda vy'ubumara arigo Campagne Internationale pour l'Abolition des Armes Nucléaires canke mu Congereza International Campaign to Abolish Nuclear Weapons arico ICAN mu mfunyapfunya y'Icongereza. Uru rukaba ari urunani rufise icicaro mu Buswisi kandi rukaba rwaranahawe n'agashimwe k'amahoro kitiriwe Prix Nobel mu mwaka wa 2017. Ruvuga ko Ubufaransa butunze ibibombe bishika 190 vyo mu bwoko bwa nucleaire. Ibigwanisho ngo nivyo gukangira kugira ngo bashobore gukora politike mpuzamakungu yabwo itihetse kuri Amerika. Binyanyagije mu mato ya nucleaire arasa vya muzinga agendera mu mazi hamwe no mu bigo vya gisirikare bigwanira mu kirere. Mu mwaka w'1960 Ubufaransa bwabaye igihugu kigira kane catunze ikibombe ca nucleaire, aho bwahingura ikibombe bwise bombe gerboise bleue. Ku mwanya wa gatanu haza Ubushinwa. Ubushinwa ntibukunze gushira ahabona umugambi wabwo wa nucleaire nkuko bivugwa n'amashira hamwe acungera igisata ca nucleaire. Biragoye kumenya neza na neza igitigiri c'ibigwanisho vya nucleaire iki gihugu gitunze. Hagati aho nkuko bisigurwa n'ikigo Stockholm International Peace Research Institute, ibibombe vya nucleaire vy'Ubushinwa vyaharurwa ku 350 mu mwaka wa 2021. Ibi bikaba vyatuma iki gihugu kiza mu mwanya wa gatatu mu bihugu bitura bitunze ibigwanisho Ruhonyanganda vy'ubumara. Hampande y'ibi bitanu hariyongereyeko ibindi bitatu bifatwa ko bitunze ibibombe Ruhonyanganda vy'ubumara, navyo nyene bigafatwa ko ari ibihugu rutura bitunze ibigwanisho vya nucleaire. Ibi ni Ubuhinde, Pakistan na Korea ya Ruguru. Ivyo vya mbere ntivyateye igikumu ku masezerano yo guhagarika ikwirakwira ry'ibigwanisho vya nucleaire izwi nka TNP, ariko Korea ya Ruguru yari yarayateye ko igikumu ariko irivumbura mu mwaka wa 2003. Pakistan, Ubuhinde na Korea ya Ruguru
biratunze ikigwanisho Ruhonyanganda ariko ntibiratera igikumu kuri TNP. Ubuhinde nkuko biri mu biharuro vya Stockholm International Peace Research Institute vyo mu mwaka wa 2024, Ubuhinde butunze ibibombe ngo bishika 172 vya nucleaire. Iki gitigiri kirakwiye kugira ngo igihugu gishobore gutera ubwoba nubwo atari vyinshi nk'ibitunzwe na Amerika hamwe n'Uburusiya nkuko bivugwa n'iki kigo. Ubuhindi bwagirageje ibigwanisho vyabwo vya nucleaire mu mwaka wa 1974 no mwaka wa 1998, bukaba kandi butunze ibisasu vya misile biraswa kure bishobora kwikorera ibiturika vya nucleaire nk'igisasu ca misile ca Agni V gishobora gushika ku ntera yo kuva kilometero 5,500 gushika ku 5,800 nkuko bivugwa n'ikigo Fondation pour les Recherches Stratégiques mu mpfunyapfunyo FRC. Umugambi wa nucleaire w'Ubuhindi ubangabanganywe n'uwa Pakistan, ibi bihugu bibiri kandi bikaba bisanzwe birabana ayingwe. Pakistan, ikigo SPRE kivuga ko Pakistan itunze ibibombe 170 vya nucleaire. Yatanguye gutunga ikibombe ca mbere ca nucleaire mu mwaka wa 1998. Nkuko bimeze ku Buhindi, Pakistan ntiyateye igikumu ku masezerano ya TNP ariko kizwi nk'igihugu rutura gitunze ibigwanisho Ruhonyanganda vy'ubumara. Nayo muri Korea ya Ruguru batubwira ko Korea ya Ruguru isigura ko itunze ibigwanisho Ruhonyanganda vy'ubumara kugira ngo yikingire iterabwoba riva hanze, cane cane iriva ku ngabo za Amerika ziri muri Korea y'Epfo. Iki gihugu gitunze ibigwanisho Ruhonyanganda vy'ubumara biri hagati ya 20 na 30 nkuko bivugwa n'amashirahamwe acungera ibigwanisho vya nucleaire. Kimaze kugerageza ibitari bike aho ibiheruka ari vyagerageje mu mwaka wa 2017. Igihugu kitemanga ku mugaragara ko gitunze ibigwanisho vya nucleaire ni Israel. Igihugu kigira 9 gifatwa ko gitunze ikigwanisho Ruhonyanganda c'ubumara ntikirigera gihakana canke ngo cemange ko gitunze ibi bigwanisho. Bivugwa ko Israel itunze ibigwanisho 90 vya nucleaire nkuko bivugwa n'urunani ICAN. Eka n'ayandi mashirahamwe atari make harimo Federation of American Scientists ariyo FAS aremeza no nkuru. ICAN iti kubera Israel idashaka guhakana canke kwemanga ko itunze ibi bigwanisho, nta bintu vyinshi bizwi ku bubiko bwayo bwa nucleaire, ariko abahinga bavuga ko ishobora kurekura ibigwanisho vya nucleaire ikoresheje ibisasu vya misile, amato agendera munsi y'amazi hamwe n'indege z'intambara. Muri ibi bihugu 9 bitunze ibibombe Ruhonyanganda vy'ubumara, Israel iza ubwa kabiri mu bitunze ibigwanisho vya nucleaire bike inyuma ya Korea ya Ruguru. Nkuko bivugwa n'abahinga babiri ku mugambi wa nucleaire wa Israel, Avner Cohen na William Burr, babicishije mu kinyamakuru Foreign Policy. Abategetsi ba Israel bafata ko umugambi wa nucleaire ari igikorwa cyo kubaka kazoza keza k'igihugu. Intego ya ntibigasubire arico bise mu Congereza Never Again canke mu Gifaransa Plus Jamais Ça, yatangujwe mu kwibuka Holocaust ihonyabwoko ryakorewe abayahudi. Umwete, uruyeri hamwe no gukorera mwibanga vyabaye ibintu kirumara mu mugambi wa nucleaire wa Israel. Bavuga kandi ko amajambo y'abategetsi bamwe ba Israel afatwa ko ari ayerekana ko iki gihugu gitunze ibigwanisho Ruhonyanganda vy'ubumara. Hari ugutezura mu twigoro two kugabanya ibigwanisho vya nucleaire. Amashirahamwe ajeje gucungera ibigwanisho vya nucleaire kw'isi afise ubwoba ko bishobora kwiyongera mu myaka 10 iri imbere. Amashirahamwe ajeje gucungera ibigwanisho vya nucleaire kw'isi afise ubwoba ko bishobora kwiyongera mu myaka 10 iri imbere. Ico ibihugu vyose bihuriyeko ni uko bivuga ko ibi bigwanisho ari ivyo kwikingira akaga koza kavuye hanze. Ikigwanisho ca nucleaire rero gica kiba uburyo bwo gukanga ibihugu bibanyi vyogerageza kurondera guteza akaga. Amashirahamwe mpuzamakungu ajeje gucungera ibigwanisho vya nucleaire kw'isi cane cane FAS, ICAN n'ayandi avuga ko kuva ya ntambara yo kwikekana irangiye habaye igabanuka rigaragara ry'ibigwanisho mu gihe ico gihe vyashika ku 70. Ariko ano mashirahamwe afise ubwoba ubuko habaye gutezura utwigoro two kugabanya ibi bigwanisho, akaba agabisha ko bishobora kwiyongera mu myaka 10 iri imbere. Mu gihe ibihugu bimwe bigabanya ububiko bwavyo, ibindi birabwongereza. Israel, Ubuhinde na Pakistan bisabwa kwinjira mu masezerano yo kuzibira ikwirakwira ry'ibi bigwanisho vya nucleaire arivyo biswe TNP, ariko bitegeza gukora ibi nk'ibihugu bidatunze ibigwanisho Ruhonyanganda vy'ubumara. Hagati aho abahinga bavuga ko Israel mu gihe izungurutswe n'ibihugu bigeramiye kwinjira mu masezerano ya TNP koba ari ugutakaza ubushobozi bwo gukangira ifise kubera itunze ibigwanisho Ruhonyanganda vy'ubumara. Mwakoze kurutega amatwi, mwiko kora subscribe no kubindi biganiro bikurikira. Je Rubambo mubandanye mugira ibihe vyiza.